Nshuti zanje ndabaramukije mw'izina rya Yesu. Uyu ni Hirene Nahazwe muri ca kiganiro canyu Shingira Imana Intahe. Turashaka gushinga intahe yuko Imana yatwiyeretse yuko kandi ubwami bwayo buri hafi. Turashaka gushinga intahe yuko turi ku rugendo kugira ngo ntimuhororokerwe mutarashika iyo muja. Hari amajambo dusoma mu gitabo ca Malakiya igice ca gatatu akarongo ka cumi na gatandatu gushika ku karongo ka cumi n'umunani. Umutwe w'amajambo uvuga ngo abubaha Imana uko bazomera. Nuko abubaha Uhoraho baraganira, Uhoraho atega amatwi arumviriza. Maze igitabo candikirwa imbere yiwe c'icibutso c'abubaha Uhoraho bakiyumvira izina ryiwe. Uku niko Uhoraho Nyen'ingabo agize ati: bazoba banje ku munsi nzoshinga, babe abo niharije ubwanje, kandi nzomukorera. Aho niho muzosubira kumenya yuko hari itandukaniro ry'umugororotsi n'umunyakibi, ry'ukorera Imana n'utayikorera. Mana, turagushimiye kuri kano kanya uduhaye kugira ngo tuje imbere y'ubwoko bwawe aho buri hose. Uwo muntu yuguruye iyi video ashaka kumviriza aya majambo y'uno munsi. Mana, ndakwinginze ngo umukore ku mutima wiwe ntatahe uko yaje. Niba atararonka agakiza abo akaronse, niba afise ahariko arasubira inyuma, umwongereza intege biciye muri aya majambo ryawe, kuko ijambo ryawe n'ubuzima, ijambo ryawe n'ifunguro, ijambo ryawe rirakiza. None rero Mana, turagushimiye ku vyakoretse vyose kuri uno munsi, turagushimiye n'ibizoba mu minsi ikurikira. Mana, urakoze kuko utwongeye akandi karyo kugira ngo dutahure ivyawe kurusha. Ni mw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo tubisavye, mw'izina ryawe Mwami, mw'izina ryawe Mwami niho honyene vyose bironkeka. Turasavye kandi ngo Muhemu wawe abane natwe, adusigurire ivyo tudatahura, ivyo indome zidashobora kudusigurira canke ubwenge, ariko we abidusigurire. Tubisavye muri Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Haleluya. Rero ndanezerewe no kubana namwe muri aya magingo kugira ngo tuvugane aya majambo. Aya majambo arakomeye. Namye nsoma ijambo Yesu yigeze kubaza intumwa ziwe muri Yohana 6:67 ngo harageze igihe intumwa yari afise intumwa nyinshi zagendana nawe, ariko hagera igihe bamwe barabiheba, barabivamwo, barisubira mu vyabo, baragenda. Yesu arababwira ati: mbega namwe mushaka kugenda? Petero arishura ati: twoja he ko ari wewe ufise amajambo y'ubuzima? Yesu yongerako arababwira ati: rega je nije nabatoye, kandi muri mwebwe harimwo umwe muramuzi, ntibari bwamumenye, ariko harimwo umwe atari we. Ego, muhasome muri Yohana 6 akarongo kuva guhera 66 gushika kuri 69. Ego, Yesu mu majambo yaje kutwigisha no kutubwira makuru, yaje kutumenyesha yuko ubwami bw'ijuru buri hafi. Nawe umenye ko ubwami bw'ijuru buri hafi. Ni ukuvuga yuko aho uriko uragendagenda, ubwami nabwo buriko buraza, kandi inzira buzanana ni inzira ya Yesu Kristo. Nawe inzira ukwiye gukurikirana ni inzira ya Yesu Kristo. Urazi neza ko turi ku rugendo, ubwami bw'ijuru buri hafi.
ubwami bw'ijuru buzobonwa n'abapfuye kandi n'abariho bazobubona. Hariho amajambo tuzosoma tuzobasigurira canke twamaze kubasigurira yuko koko ubwami bw'ijuru butazorabira ngo warapfuye canke nturapfa, kuko igikuru ni iki? Igikuru no kuba uri muri Yesu. Yesu ni inzira, ni ukuri, n'ubugingo. Ntawushika kwa Data atamuciyeko, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ego, hariho n'amajambo yanditswe mu Bitesalonika ba kabiri atubwira ibintu bikomeye bigiye kuzoba twe tutari tuzi, ariko ivyo bintu n'ibizobaho kandi si kera bigiye kuzobaho. Nashaka ngo aho hantu tuhasome nawe turi kumwe kugira ngo wiyumvire. Atangaje benshi mbere usanga batazi canke batari bwigere bayumva na rimwe. Abitesalonika igice ca kabiri umurongo tuza guhera ku wa mbere tugere ku wa gatandatu. Havuga ngo abagoreka ivyo kugaruka k'umwami Yesu. Mwami Yesu azogaruka. Muravyibuka yarabivuze ati ngiye kwa Data kubategurira ikibanza kugira ngo aho mba namwe ariho muzoba. Ati kwa Data hari amazu menshi, niba yaba atariho mba nabibabwiye, none nzogaruka kubajana. Muri Yohana 17 yarasubiye aravuga ati Mana Data ndagusenga kugira ngo aba nabo bazobaho nzoba ndi. Ego rero Yesu azogaruka. Niba warakurikiye canke uzokurikirane cane mu nyigisho zigiye gutangwa ku munsi wa w'iduzwa rya Yesu mw'ijuru, umunsi yaduze mw'ijuru, ngo intumwa zasigaye zirangamije hejuru, ziri kuri wa musozi bita Mont des Oliviers, aribo bamwe bita Oliveti. Ni umusozi uri hakurya hahora ingangoro ya Salomo, ubu hakaba hari imisigiti. Aho rero niho Yesu yadugiye, barahubatse n'ishengero. Uravye hejuru ntaco ubona. Intumwa zararangamiye ngo zirabe ko Yesu ahava agaruka canke ko haboneka umuco bakamenya ibindi bikurikira. Babonye abamarayika bagaruka, barababwira ati mw'abantu mwebwe aho murangamira hejuru, uko mumubonye niko azogaruka. Yesu rero azogaruka. Iyo nkuru turayifise kandi tuyifise yavuye mu kanwa ka Yesu Kristo ubwiwe, iva mu kanwa k'abamarayika, iva no mu kanwa k'abandi bagiye bahanura, no mu nyuma tuzobisoma tuzobibona. Uko kugaruka kwa Yesu niko turi. Narababwiye yuko muri Yesu igihe azogaruka, azogaruka novuga nti nko ku buryo bubiri, kubera yuko igihe azoza gutora ishengero nk'uko twagiye tubisoma mu Bitesalonika, ibaruwa rya mbere ryandikiwe Abanyatesalonika igice 4, twarabasomeye turababwira yuko azoza akaguma mu kirere. Ari mu kirere rero abapfiriye mu mwami nibo bazoduga bakamusanga ubwa mbere, bakamusanga mu kirere, hanyuma abazoba bakiriho nabo bakazohindurwa. Ivyo tubisoma mu Batesalonika, reka ndabibasomere imbere, reka nsome gusa igice akarongo ka 16 na 17. Kuko umwami wacu ubwiwe azoza amanutse avuye mw'ijuru, aranguruye ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru,
n'inzamba y'Imana, maze abapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka, maze natwe abazoba bakiriho dusigaye tuzoca duteruranwa nabo mu bicu dusanganirire umwami mu kirere. Aya majambo ndibaza ko atomoye. Aya majambo aratomoye. Ati maze natwe tuzoba tukiriho. Yego, hariho rero n'ahandi mu ibaruwa ryandikiwe Abanyakorinto avuga ko abantu bose batazopfa, hariho abazohinduka mu kanya nk'isasa. Ivyo navyo nyene turabifitiye igice, ni Abikorinto, ibaruwa ryandikiwe Abikorinto rya mbere, igice ca 15 akarongo ka 51. Ushaka urashobora gushika no kuri 53, ntaco vyica. Umenya vyinshi, uko usoma vyinshi ni kumenya vyinshi. Abantu rero twebwe twari twarapfuye, ntaco twari twokavuyemwo, ariko ku bwa Yesu yaje kudukiza, twabonye ubugingo. Sokuru wacu wo mu kwizera Aburahamu yari yarahawe isezerano yuko amahanga yose azohezagirwa kubwiwe. Rero ntihagire umuntu yibaza ngo ivyo, nk'uko bamwe babivuga, ngo ivyo niba vyarabayeho ngo biraba ngo Abisirayeli gusa. Igihe wizeye ukizera Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, ukabikora nk'uko bikwiye gukorwa, uzokizwa. Ariko uwo afise novuga ubwoko bw'Abisirayeli akaba atizeye ko Yesu Kristo ari umwami akaba umukiza wiwe, birashobora kuzomugora kandi bizomugora. Ego, ntazobona ijuru apfuye ari muri ivyo. Ego, Yobu ngira ngo muramuzi, mwamwumvise ko amajambo menshi. Yobu kera yaravuga amajambo ukayoberwa ko yizera nuko atizera, ukabwira ko yizera ubundi bugingo buzoza canke atabwizera. Dusomye nko muri 14, Yobu yavuga ngo umuntu niyapfa mbega azosubira kubaho, nokwihanganiye iminsi y'intambara yanje yose, nkarorera igihe canje co kurekurwa. Amen. Tahuramwo ikintu rero, birumvikana ko ico gihe yari afise ikintu c'icizere, ariko bikagaragara yuko umenga ntafise ukwizera kunoze. Ariko uko iminsi yagiye iragenda yagaragaje ukwizera gukomeye. Nko mu gice ca 19 umurongo wa 27 ahasoma aravuga ati nzoyibonera ubwanje, amaso yanje azoyitegereza, nta wundi nzoraba, umushaha wanje udendebukiwe n'inkumbu. Yavuze tuhereka haruguru gatoya ngo kandi urukoba rwanje nirwamara kubora, nzobona Imana mfise umubiri. Kandi urukoba rwanje nirwamara kubora, nzobona Imana mfise umubiri, nzoyibonera ubwanje, amaso yanje azoyitegereza, nta wundi nzoraba, umushaha wanje udendebukiwe n'inkumbu. Erega Imana yaratubwiye, nuko nyene twebwe twagiye tudatahura inzandiko. Dusomye nko muri Yesaya, Imana yaravuze ati genda mubwire abo bose badendebuka, bose batameze, bafise ikibazo. Yavuze aya majambo, reka ndayabasomere muratangara cane. Hari umuntu nigeze guha iki gice,
yari amaze iminsi afise ibibazo bimwe yijijanya ku mutima, amaze gusoma aya majambo yaranezerewe cane ati Imana ishimwe. Aya majambo avuga ngo mukomeze amaboko areganutse, mugumishe amavi aregarega, mubwire abahagaritse imitima muti rema, ntaco mutinya, raba Imana yanyu izozanana n'uguhora, niko kwitura kw'Imana, izoza ibakize. Mwavyumvise? Wavyumvise? Izoza ibakize. Haleluya, haleluya. Usomye amajambo akurikira ushutanga avuga ngo, kandi aho hari kuri Yesaya abura ukuzoza kwa Yesu, avuga ngo niho impumyi zizohumuka, ibipfamatwi bizoziburwa, ico gihe ucumbagira azosimba nk'impongo, ururimi rw'ikiragi ruririmbe, kuko amazi azodudubiriza ahagadutse, imigezi itembere mu bugaragwa. Amen. Tubandanye ikiganiro cacu dushima Imana. Yohana yari intumwa ya Yesu Kristo, hari amajambo yanditse atwemeza neza ikintu gikomeye, inzira yacu y'agakiza ahantu ishobora guca. Aza yemeza izindi nzandiko ziriho, aza yemeza ivyo Yesu, ni Yesu we yanditse ivyo Yesu yamubwiye ngo yandike, kugira ngo yamubwiye nawe aravyandika kugira ngo adufashe. Yohana 3:16 avuga ngo, kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi, arirwo rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntazapfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Ahabwe ubugingo budashira. Mu ntumwa, mu vyakozwe n'intumwa, hari amajambo atubwira neza kuri we, kuri uwo Yesu. Ni amajambo dusoma mu gice ca 4. Mu gice ca 4 ni igisomwa kirekire, ariko twogisoma tukagisangira kugira ngo kigufashe. Abaherezi bafata Petero na Yohana, bakivugana n'abantu, abaherezi bazanana aho bari n'umukuru w'abashibamyi b'urushengero n'abasadukayo, bababajwe cane n'uko bigisha abantu bababarira yuko ukuzuka kw'abapfuye kwabonetse kuri Yesu. Babashorerako amaboko, babashira mw'ibohero gushitsa mu gitondo, kuko bwari bugorovye. Ariko benshi mu bumvise iryo jambo barizera, igitigiri c'abagabo gishika nk'ibihumbi 5. Bukeye bwaho abashingantahe babo bo n'abakuru b'abanyabwenge b'ivyanditswe bakoranira i Yerusalemu, na Anasi umuherezi mukuru, na Kayafa, na Yohana, na Alexandero, n'ab'umuryango bose w'abaherezi bakuru. Babashize hagati barababaza bati, n'ubushobozi ki
canke n'izina ki vyabateye gukora ivyo? Nuko Petero yuzuye mpwemu yera arababarira ati, yemwe bashingantahe b'abantu n'abakuru, uyu munsi ko ducunaguzwa ivyo twagiriye neza umuntu yanyogomba, kandi n'icamukijije nimumenye mwese n'ubwoko bwose bw'Abisirayeli yuko ari mw'izina rya Yesu umunyenazareti, uwo mwebwe mwabamvye Imana ikamuzura mu bapfuye, ko ariho hatumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu akomeye. Uwo niwe buye mwebwe abubatsi mwatituye, kandi ryarahindutse irigumya imfuruka. Kandi nta wundi agakiza kabonerwamwo, kuko atarindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiye gukirizwamwo. Amen. Ubu Yesu niwe yivugiye ati, jewe ndi inzira n'ukuri n'ubugingo. Ivyo biri muri Yohana 14:3. Nagira ndakuzanira itangazo. Ubuye Yesu akije mw'isi muri Matayo 3 na Matayo 3:2 na Matayo 4:17. Ubwa mbere Yohana niwe yavuze, Yohana umubatizi yavuze ati, mwihane kuko ubwami bw'ijuru buri hafi. Yesu ijambo yatanguye kwigisha, mu majambo yatanguye kwigisha yavuze ati, nimwihane kuko ubwami bw'ijuru buri hafi. Kumbure mwaba mugira ati, dusomera ayo majambo. Yego cane. Muri Matayo 3 handitse ngo, muri iyo minsi haza Yohana umubatizi yigishiriza mu bugaragwa bw'Iyudaya ati, mwihane kuko ubwami bwo mw'ijuru buri hafi. Ni Matayo 3:2. Muri Matayo Yohana 17 naho turasoma ngo Yesu turasoma Yohana 17. Guhera ubwo Yesu atangura kwigisha ati, mwihane kuko ubwami bwo mw'ijuru buri hafi. Hari ikibazo gikunda kubaho canke abakristo bashobora kwibaza bati, mbega tubigire gute, vyogenda gute? Umutima wawe umenetse ntuzobura ingene ubikora. Ego wihane kuko ubwami bw'ijuru buri hafi. Aya niyo majambo nabateguriye kugira ngo tuyaganire, ariko sinowarekura ntabibukije yuko hariho abatazohonyora mw'ijuru. Hariho abatazohonyora mw'ijuru. Naringiye kuvuga nti ninde atazogenda mw'ijuru? Niyumviriye Barabasi. Ego Barabasi n'abigenza nkawe bose abo ntibazohonyora mw'ijuru haba namba. Dusomye mw'ibaruwa Pawulo yandikiye Abanyekorinto, ibaruwa rya mbere, umurongo wa igice ca 6 kuva ku murongo w'10. 9, reka duhere kuri 9. Ego 9 n'10. Nasomye ego 6 umurongo w'9 n'10. Nari mfise kabiri nca mbona ivyanditswe atari vyo nagira ndabasomere. Haranditse ngo, ntimuzi yuko abagabitanya
batazoragwa ubwami bw'Imana. Ntimuzimire abashakanyi canke abasenga ibigirwamana canke abagabo canke abasambanyi canke abagabo basambana n'abandi bagabo. Hari ukuntu vyanditswe mu Kirundi ngaha, mushaka kuvyisomera, canke ibisuma canke abipfuza canke imborerwa canke abatukana canke abasahura, abanyazi ntibazorogwa ubwami bw'Imana. Kandi ego reka tugeze ngaho dusomye 9 na 10. Nuko rero muri ino minsi hariho inkuru cane ikunze kuvugwa, hari n'intumwa twaronse zivuye mu mahanga zije muri Afurika kutubwira yuko dutegereza kwemera yuko abantu bahuje ibitsina bubakana, babana bakagendana. Biratangaje ku ruhande rumwe, ahandi naho ntibinatangaje, kuko umenga vyafashe intera ya politike, akaba ari abapolitike gusa bakora politike canke ivy'intwaro aribo bafise muri kano kanya kwishura ico kibazo. Ariko n'ishengero rirakwiye canke abakozi b'Imana barakwiye kugira ico babivuzeko. Rero ngaha muri uno mwanya ndashaka kubwira neza abanyumviriza yuko bene abo bantu nta muntu n'umwe afise uruhusha rwo kubanka, ntawubanka, umukristo w'ukuri ntiyobanka, na Yesu ntiyobanka, ariko ntiyobora kubabwira yuko babandanije muri iyo nzira batazoragwa ubwami bw'ijuru. Nico ntibazoragwa ubwami bw'ijuru, ntibazoragwa ubwami bw'ijuru. Kandi ibihe tubona nuko hariho ukuntu mu bice bimwe bimwe hakoreshejwe inguvu kugira ngo uwo muco urambagate ukwire. N'aha mu Burayi mu myaka 30 iheze ntibabivuga gutyo, nta n'uburyo bari barashize, ntibari barakoranije uburyo kugira ngo babigire ico novuga ngo babihimirize canke babigirire promotion. Oya, ivyo rero mu bisanzwe umufashanya, uwuriko arafatanya n'uwukora bene ivyo nawe nyene aba ari umunyavyaha, nta bwami bw'ijuru azohonyozamwo ikirenge. Nihitamwo egome, kandi numva ko bisobanutse neza. Saho gusa babivuga, ndashaka no kugira ngo ndabashirireho n'ayandi majambo agaragaza kandi avuga neza abatazohonyora mu bwami bw'ijuru. Mu vyashuriwe Yohana 21 umurongo w'8 havuga ngo, ariko ibijora n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abashakanyi n'abarozi n'abasenga ibigirwamana n'abanyabinyoma bose, umugabane wabo uzoba mu kiyaga caka umuriro n'amazuku, nico rupfu rwa kabiri. 22:15 naho hatubwira aya majambo. Reka mbere nsome mpereye kw'ijambo ritanga ihumure. Ndaza vuba nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Ndi Arufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itanguriro n'iherezo. Hahirwa abamesura imvune zabo kugira ngo babone kwegera ca giti c'ubugingo, bace mu bihimba bashike kuri wa mugwa. Inyuma hazoba imbwa n'abarozi n'abashakanyi n'abicanyi n'abasenga ibigirwamana
n'umuntu wese akunda kubesha akabikora. Nshuti zanje, kuko turi ku rugendo, dutegerezwa kumenya amakuru y'urugendo. Maze iminsi mpura n'abantu bafashe urugendo rurerure, iyo bakuganiriye uratangara. Nasanze urugendo rwabo rwarimwo amategeko menshi, ariko ubu bigaragara ko aho bari bipfuje gushika bahashitse, urabona ko hari ukuruhuka. Natwe tuzoruhuka nitwashika aho tugomba gushika. Ndashaka kandi nawe ndakwifuriza ko wogira ico cipfuzo co gushaka kuzobona Imana, co gushaka kuzoshika mw'ijuru. Yesu aguhezagire, Yesu abahezagire. Niwihute wakire Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, kuko niyo yonyene nzira ishobora gutuma ushika kuri iryo hangiro, ushika aho hantu. Yadutangiye igiciro kinini, yemera kubambwa no gukubitwa ku bwacu, yaracumiswe, ariko yarapfuye kandi yarapfuye, ariko yarazutse, ubu ni muzima. Yesu abahezagire. Mwari kumwe na Irene Nazwe. Mushaka akanimero kanje muragasoma hano, hanyuma n'aya majambo ibi bice twabashikirije navyo nyene muzobihasanga. Yesu rero abane namwe.